hibonekeza iduka ry'ibiciro abenegihugu basabwa gukora hamwe no kuziganya kugira ngo umwimbu wiyongere. Byashyikirijwe na Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Orikome mu kiganiro n'abamenyeshamakuru cyo guhanahana ivyiyumviro bijanye n'iduka ry'ibiciro kuri ubu w'indwi Gitugutu umwaka wa 2025 gisagara ca Bujumbura. Umwenegihugu na wene ari afite uburenganzira bwo gufungura ico bita droit à l'alimentation. Leta ifise itegeko ryuko ishiraho ikondisiyo zishoboka umwenegihugu agashobora kuronka ifunguro. Iyo ni droit biri mu bwizwa shingiro. Hariho n'amategeko mpuzamakungu ico bita Pacte International relatif aux droits socio-économiques et culturels. Igihugu c'Uburundi cyarashize ku gikumu kw'iryo tegeko. Rero leta igomba gushiraho uburenganzira butuma umwenegihugu yivuza, ashobora gufungura, ashobora kwaronka gahuzu yambara keza n'ibindi. Ibi byo kwiyunguruza leta igomba gushiraho condition zituma umwenegihugu ashobora kubaho neza. Ivyo rero umunyagihugu afise droit yo kubisaba rero kwibaza leta kuko n'uburenganzira bwiwe. Rero twese dufise uburenganzira bwo gusaba leta ivyo bintu bishiraho. Ni ngombwa ngo abanyagihugu banze bavyumve yuko uburenganzira bwawe. Ubwa kabiri nuko nk'ubu ibintu biba bigoye biba bibuze baca bagabanya ingene babayeho. Ico bitaro niveau de vie uragabanya ugafata ro minimum. Ibi bintu vy'uko usanga abarundi twirwa mu kabare ugaca usanga abantu bibera mu kabare umwanya wose. Hari abakubwira batagiye bogwara mu mutwe bakiruka. Mugabo jewe mvuga nti umuntu entre deux motish wa zero mwende. Rero nivyo oya jewe mbona ko bikwiye yuko mu vy'ukuri twogabanya ingene tubayeho. Mugabo bigahera kuri leta nibagabanye ukungene babaho. Hanyuma natwe abasitwaye tugabanye ingene tubaho. Ico ni cyakabiri kubene igihugu kandi kigira gatatu nuko dukora mu vy'ukuri ma kino gihugu turafise un comportement itanize yo kudakora yakazi. Era aba masoko isaba yugarirako kuko twavuze yuko mu bintu bituma umwimbu ushobora kugwira no kugabanya inflation nuko umwimbu duga. None uzoguduga utakoze. Era aba nkibi bashizeho vya gongenike. Usanga batonda saa 3. Ugene mu mabiro menshi usanga batonda saa 3. Hanyuma bagaca baja muri pause saa 6 bagasukaruka saa 7:30. Saa 9 bagaca bataha. None umva amasanga yo gukora. Wewe umva abantu bagikora vy'ukuri. Ntibagikora. Hari ingorane ikomeye cyane yuko abantu batagikora. No mu kubuzi kubera byo kwiyunguruza bigoye ari Bujumbura canke n'ahandi usanga ari kibazo. Rero naho twavuze ivyo ibisaba umunyagihugu nivyo birasaba umunyagihugu mugabo kandi na leta igomba kubigiramo uruhare igashiraho des conditions favorables zituma umuntu akora.